Nitekana umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza kwa makuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akabara makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane n'ubundi biriko biravugwa kw'isoko yo ya Kinama i Bujumbura, aho bivugwa yuko yamaze gusha igatokombera. Haragenda kenshi cyane mu badandaza bo mu isoko ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Kuva hafi saa 2 z'igitondo umuriro mwinshi wadutse mu isoko ya Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Induru yari nyinshi mu gihe bamwe mu badandaza bashobe gusohora ivyabo, abandi vyahiye biratokombera. Naha makuru yo mucanwa yaciye ahanwa mu kanya gato, amakuru avuga yuko kizimya mwoto zatevye rwose zizagushika umucanwa wakomeye birazinanira kuzimya mu mwanya muto, ivyononekaye vyo akaba ari vyinshi bitari vyamenyekana. Benshi bakibaza buti aya masoko y'Amarika arasha biva kuki? Isoko nkuru ya Bujumbura tubasubije inyuma gato mu mwaka wa 2013 yo nankeka ko yaturiwe n'iperereza muri nzero uwo mwaka. Ni benshi bamaze kuvyandika ko ayandi masoko yo agumasha ngo nisanganya canke birategurwa. Benshi bati ese ibi bizimyamwoto vyama bishika aruko ibintu vyangaye bibikora n'impaka canke nabatwara ico gisata badashoboye akazi bajejwe. Ese kubera ikatanga ngo leta ifata yo gukingira amasoko ifatiye kubimaze gushika. Natwe dusangiye umubabaro n'abajije kuburira ivyabo mu isoko ya Kinama. Murano makuru rero mu mwanya uheza ari nkuru twabagajeje ko ivuga n'ubundi kukungene isoko ya Kinama yoba yahiye. Twifashishije imwe mu vyatangajwe n'indongozi buramatari w'intara ya Bujumbura Aloys Ndayikengurukiye inyuma yo kuzimya umuriro wari wadutse mu isoko nkuru ya Kinama kuva mu gatondo ko kuri uyu munsi genekerezo y'indwi Rusama uyu mwaka wa 2026 yatangaje ko isoko ya Kinama yari ifise ubwishingizi no kuvuga assurance gabagize ibyago bagahisha ibidandazwa vyabo. Ibi ishirahamwe Ajiko ngo rizoje hamwe na komine bagira ibiharuro barabe ko hoboneka agashumbusho. Iyi ni inkuru tumenye tukaba natwe tutoyihererana, aho yagize ati ntiturashobora guharura neza ivyashoboye kononeka uko bingana, ariko turavye ko isoko ingana n'igice cashikiriwe turabona ko ahashikiriwe ariho hatoya ugeranije nuko isoko ingana. Mu bijanye ngo nico bacaturutse ko umuriro buramatari yamishije ko akirikare guheza amatoza kugira hamenyekane ico cateje umuriro co kimwe n'ivyo byose vyononekaye. Kubijanye n'ukuntu iryo shirahamwe ry'ubwishingizi rizoshumbusha abadandaza canke komine mu kubaka isoko, buramatari yavuze ko atarasoma neza amasezerano komine yagiranye na Ajiko, ngo rero bazobanza kuyasuzuma kugira bamenye ico ategekanya. Nako kandi yasozereye aho zabene gihugu bashikiriwe n'iryo sanganya bahombera ivyabo bari bazeyemwo uburaro n'uburamuko. Yanashimiye kandi abene gihugu hamwe n'abari mu gisata kijejwe kuzimya imiriro bafashije cyane kugira uwo muriro uhagarare. Amakuru twahawe na bamwe mu badandaza bo muri iyo soko avuga ko umuriro woba watunguriye mu kibanza kidandarizwamwo ivyombo. Hari abakeka ko vyoba vyaturutse ku muyaga nkuba kuko hari haize iminsi utaboneka muri iyo soko, rero ku munsi w'ejo hahise akaba ari bwo wari wasubijwe. Ibibanza vyahiye ngo nacururizwa amavuta yo kwisiga, ibirato, ibipfungurwa nk'ibiyoba bibisi, intete z'ibigori, ibiharagebe n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mu gihe kandi iki kibazo citurirwa ry'amasoko cibonekeza muri iyi myaka iheze CNDD-FDD iri ku butegetsi, ikibazo c'imishahara y'intica n'ikize naco kiri mu bibazo bihangayikisha bene gihugu benshi cyane abakora mu buzi bwa leta. Aha turavugamwo abasoda, abapolisi, abigisha n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mwijambo rya Ndayishimiye ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi hari Igitega, Ndayishimiye yaragarutse vy'umwihariko ku gashara k'intica n'ikize gahembwa abakozi ba leta. Iyo nyishu yatanzwe n'umukuru w'igihugu ikaboneka ko ariyo kwigovyora kuko abakozi ngo ntibatahuye ivyo avuze na gato. Tubutse ko guhera isaha 6 z'ijoro abantu benshi bari batanguye kubwirwa ko bagomba kwitaba ibirori vyari bigomba kwitabirwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ubundi mu bindi bihugu vyisoneye abanyagihugu bama biteze ijambo ry'ihumure kandi rikomera ishikirizwa n'umukuru w'igihugu umwanya wari wo wose. Ibi ibicika bidasanzwe rero iyo hageze ku minsi mikuru igihugu gihimbaza yaba mpuzamakungu canke y'igihugu bwite. Ibi navyo abarundi bama biteze kuri Ndayishimiye naho bamaze kuzeruka.
Abarundi bari barindiranye igishika ijambo ry'umukuru w'igihugu kuri stade Ngoma hari Igitega, aho hari ubuheruka kwigenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka. Abarundi bwari ko burifatanya n'amakungu guhimbaza umunsi wari uburenganzira bw'umukozi. Abarundi bo mu micese rero bari biteze ko nawe umukuru w'igihugu adashobora kwirengagiza gutanga intumbero ku bibazo bihanze abakozi ba leta na cyane ikibazo cy'agashara gato katagishobora kubeshaho imiryango kubera ibiciro ku isoko byazamutse ku rugero ruteye ubwoba. Ageze ku ngingo ivuga ku bakozi muri rusangi, Ndayishimiye yahisemo kutarandira ku maborogo yabo ahitamwo ahubwo umukenyero kubacamwo imigwi. Bamwe abise abakozi beza, abandi abita abakozi babi. Ndayishimiye yatangaje ko abakozi ba leta baba hagati mu gihugu hamwe n'abakozi bikorera ivyabo mu gisagara ca Bujumbura aribo bakozi beza. Aba yabise abakozi batidodomba. Umukuru w'igihugu yaciye atandukira umugwi wa kabiri w'abakozi babi yise abakozi bidodomba. Aba yarabatevye ko cyane arabakura ko agashambara. Abakozi ba leta bose bakora mu gisagara ca Bujumbura bise izina rimwe atavanguye ubwoko bwabo canke imigambwe bakomwokamwo. Uwo munsi wari mbonera kure canke inyangamugayo wese aziko akora leta y'u Burundi akaba aba mu gisagara ca Bujumbura habuze gato ngo bose bitwe abansi b'igihugu. Iki kirashobora kuba coba icigwa ngo abarundi bagatahura ko umukuru w'igihugu bose atabanezwe mu gihe hageze ikibazo cy'ubuzima buzimvye. Aje rero kubivuga gutya mu kwerekana abakozi babi n'abeza, Ndayishimiye yaciye atanga inyishu ibereye ba bakozi babi bidodomba. Inyishu Ndayishimiye yabahaye irimwo ubutumwa butatu buvuguruzanya. Ubwa mbere abwiye ko kugira ibibazo vy'imishara mito vyabo bikemuke bo kwiyumva nk'abasuku. Ubwa kabiri umukuru w'igihugu yababwiye ko badakora neza ngo haboneke inyungu ishimishije kugira ngo nabo baronka agashara gafadiga. Ubwa gatatu aca bemerera ko ibiganiro bigiye kubahuza n'abakoresha babo kugira ngo inyishu iboneke. Abumvirije neza imvugo Ndayishimiye yakoresheje mu gutanga izo nyishu zitatu baratabuye ko yabahebuje akoresheje imigani. Umuti gute? Ndayishimiye yabanje gutahuza abakozi ba leta ko umugabo yitwa leta atabaho, kuko wewe ntaharigera mubona. Bigasigura ko rero ibiganiro abakozi ba leta bemerewe bitabaho kuko urongoye iyo leta yamaze kwivugira ko ibiganiro bizohuza abakozi bidodomba na leta itabaho. Kucuka abakozi ba leta badakora neza ngo haboneke umwimbo ushimishije, Ndayishimiye yatanze akarorero ku mukozi mukuru wa leta atadomye ku rutoke yishinga kwicara mu biro ntagende ku rubuga kuri terrain ngo akurikirane uko akazi kariko karagenda. Kuri iki umuganga amaze imyaka avura abagwayi, umwigisha amaze imyaka aramura abanyeshure, umusirikare n'umupolisi bamaze imyaka bitangira igihugu n'abandi benshi ntibatahuye uburyo batinjeza umwimbo kuko umukuru w'igihugu nta muco yabitangiye. Kucuko rero abakozi ba leta bo kwiyumva nk'abasuku, iki Ndayishimiye yaragitomoye neza. Aho umukuru w'igihugu yarihindukije mu ijambo avuga yemeza ko leta ihari. Yerekanye ko umukozi wa leta ategerezwa gutunganiriza neza abene igihugu. Acagira ko kandi atanga agasopo ku mukozi wa leta adashaka kuba umusuku w'abene igihugu yokura meza. Muri make abicishe mu mvugo yo gukikiriza, umukuru w'igihugu asa n'uwagize ati hazokora ushaka na kare nta mwimbo mbona kandi ndabemereye ibiganiro ariko ntituzoganira. Uti ndazi ko atabuze umukozi wa leta yiriye akango bucabe ibiganiro hagati ya leta n'abakozi bayo. Amajambo Ndayishimiye ngo bisaba kuyumviriza mwabanza amatwi neza kuko nkuko avyigamba ngo numujanja. Amajambo nkayo yo gukindaga abakozi ba leta aracafuza isura y'igihugu hagati no hanze yacu na cane avuye mu kanwa ko bese ngo bitwa Sebarundi. Ariko kandi iki gikwiye kubera icigwa gikomeye abarundi bose mu butandukane bwabo. Ikibazo c'agashara kinica ntikize ntigihanze abanyagisagara gusa, gyanze umukozi wa leta aho herereye hose ku butaka bw'igihugu. Iki kibazo ntikiherereye abakozi ba leta b'ubwoko kanaka canke ababarizwa mu migambwe kanaka. Iki ni ikibazo cerekeye umurundi wese iyo tuva tukagera, kuko ni ikibazo cerekeye iteka ry'umurundi w'iki gihe n'uruvyaro ruzomukomokako. Ibiciro vyo kw'isoko ni bimwe ku barundi bose, aba kubiribwa, ivyambagwa, ukwiyunguruza, ibikoresho vyo kubaka n'ibindi. Ijambo rero nk'iri ryatangajwe na President Ndayishimiye ngo rikwiye gukaburira benshi gusubiza amaso inyuma bagatahuza nyico umukuru w'igihugu abashatse kuvuga. Yabeshe ko intego yiwe ngo ari uko umunwa wose uronka icurya bufuko nawe ukaronka amafaranga. Ngo burya umukuru w'igihugu ntaba ari kavuga iminwa y'abanyagihugu, ngo ahubwo bavuze umunwa we n'akabwi gatoyi kamwegereye. Gicemeza simusiga cyuko umunwa n'umufuko avuga ari uwiwe gusa kirahari. Ndayishimiye yinjiye mu mabanga yo kurongora igihugu mu mwaka w'2020 asanga ikirimba c'umukuru w'igihugu gisumisha amafaranga atarenga 300 ku munsi.
ariko ko ibiciro vyagiye biraduga ku isoko ngo umunwa wiwe ntiyawubwiye ko ba umusuko w'abenegihugu ngo ahubwo yagumye awongereza ivyurya bivuye mu kigega c'igihugu gushika ubu akaba asumisha miliyoni 3 ku munsi no kuvuga ko yadugije amafaranga yo gusuma incuro 10. Ibi rero bikaba bivugwa ko umusirikare wo hasi yovyifata mwate canke se umukozi usanzwe wo hasi yovyifata mwate mu gihe umukuru w'igihugu we ari we ariko arakora ibi. Sivyo gusa kandi yavuze ko kuko yavuze no ku kibazo c'ikena y'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe benshi batangaza imyidodombo yabo yabavuga ko bogabanya ahubwo leta ikabona uburyo ironka mw'igitoro. Muri uku kwezi kwa gatanu umukuru w'igihugu yaraye kandi ahaye abarundi umuhango udasanzwe ku kibazo cy'ubuzima buzimvye. Naho reka gukengurukira se abarundi kuri uwo mutima wakivyeho kwitwararika ngabene igihugu. Umukuru w'igihugu amaze guha abarundi imihango myinshi ku kibazo c'ibitoro. Ku ruhande rumwe Ndayishimiye yahora yerekana ko igihugu kibuze igitoro kubera hari abanyegeza amahera y'agaciro. Ku rundi ruhande naho kandi yahora yerekana ko hari abakizibira mu nzira kiriko kiraza. Aho hose Ndayishimiye yaca yemerera abenegihugu ko ivyigitora vyifatiye mu ntoke kandi abarundi nabo baca bumva bahimbaye kuko burya umutegetsi nyawe ni bene uyo. Nyamba abarundi bamaze kwizera Ndayishimiye ngo nta munsi bazomwizera ku rugero nk'ubwo bamwizeye ko umunsi atangaza ko ivyigitora vyifatiye mu ntoke. Ndayishimiye yarijeje abarundi ko imikenyero yose yagihejeje. Ayo majambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaratumye abarundi biruhutsa. Ngo biraryoshe mu gihugu y'umukuru w'igihugu yerekanye ibintu vyariko birapfira agacagira ko yerekana ukungene bigiye gutorega umuti. Nukuri Ndayishimiye ngo yabitangaje neza ku buryo nta murundi numwe ataramukomeye amashico gihe. Cagiye gutangaza abarundi benshi nuko ukwezi kwaheze ukundi kugatangura atamahinduka barabona. Ndayishimiye agize arabazwa ivy'igitoro ndamukana inyishu zuzuye agashavu n'ibitutsi gusa. Amaze gutanga imihango irenga 20 ariko nta na kimwe yashitseko. Muti none uyu muhango mushasha wo gute abarundi n'abarundi kazi borema. Inyuma y'imihango myinshi y'imfa gusa Ndayishimiye yatanze undi muhango ukomeye ku kibazo c'amadolari. Umukuru w'igihugu yatangaje cese ko igitegwa c'amavoka ari cyo mugambwe CNDD-FDD wubuye nk'inzira yo kubogora ubutunzi bw'igihugu. Uyu mukanyuro w'amavoka wari umaze kuvugwa n'abandi bantu mbere badasanzwe muri CNDD-FDD ariko abarundi ntibabiha agaciro kubera atacu umukuru w'igihugu yari bwabivuge ko. Ni kenshi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yavuze ko tuzoronka ibitoro dushoye amavoka mu mwaka wa 2029. Iki cimviro nta barundi bagiye agaciro kuko Ndikuriyo naho yatomora umwaka igitoro kizobonekera ntiyerekanye neza uburyo bizotwara naho buzova. Ico gihe abarundi bakeka ko wari mu nzira irashe yari Ndayishimiye we yerekana ko Burundi buzokizwa no korora udukwavu. Naho Ndayishimiye aterekana neza umwanya kanaka ibintu bizogira mu buryo we yarashoboye kwerekana hazova uburyo no kungene buzokora. Ndayishimiye yarateruye mu kigega ca leta miliyaridi 247 zo gukwiragiza ubukwavu mu barundi bose. Ndayishimiye amaze gucokeza izo miliyaridi mu mufuki we ngo yaciye yinjira mu gacerere ngonwe. Sivyo gusa Ndayishimiye ni kenshi kandi yanerekanye ko ubutara ari bwo bugiye gukura Burundi mu kangaratete ku bukene. Ngariko no kwico ubu yarahoze ubu nawe rero atuzaniye umugambi si musiga wo gushayira ubutunzi bw'igihugu tubicishije mu gitegwa c'amavoka. Nawe yatangaje ko amavoka agira ko ribikora inka ntaratera intambwe yo kwerekana ingene igiciro c'ivoka cifashe ku isoko mpuzamakungu kugira ngo agire ko yerekana igitigiri c'amatoni yiteze kuzoshora. Abarundi baracarindiriye umukuru w'igihugu atomore politike yo kurima amavoka ingene izo bitunganijwe. Ahazorimwa amavoka ese ni hehe? Ibikorwa nyezina bizotangura ryari? Uburyo bwo gushira uyu mugambi mu ngiro buzova hehe? Hoho ubwo buryo bungana gute? Mbega ni leta izorima imirima yayo canke abarimyi nabo bararekuriwe gutunga imirima y'amavoka? Mbega ayo mavoka azohingurwa canke azokwamugwa acatera ayashora adahiye? Hitezwe umwimbu ungana gute mu gihe caryari? Ese amasoko azomugura ayo mavoka baramaze kuvugana? Uwo mugambi sogokuruza yaramaze ati akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. Nta nyishitomoye dufise ariko turafise umwihezo ukomeye kuca abarundi bo kwitega kuri ayo mavoka. Nkuko bamwe mu bakurikirana hafi vya politike ya CNDD-FDD babivuga, nkuko abarundi benshi bakurikirana hafi vya politike ya CNDD-FDD babivuga,
Baributsa kandi ko umukuru w'igihugu amaze kwemerera vyinshi abarundi ku kibazo c'amafaranga y'agaciro n'ibitoro. Imihango umukuru w'igihugu amaze gutanga kuri ibi bibazo iri mu migwi ibiri mikuru. Hamwe yarerekanye ko hari akagwi kamugwaniriza indani mu butegetsi bwa CNDD-FDD gatuma amafaranga y'agaciro n'ibitoro bitaboneka. Aramaze kandi gufata ingingo zikomeye, arahindura amahera ibipapuro, arabaguzo yise maconco yishe ubutunzi bw'igihugu, arashinga ishiramwe Sopebu naryo riraterura amamiliyoni y'amadolari muri BRB ngo rigiye kuzana ibitoro n'ibindi. Ariko ibi vyose ngo nta musaruro ungana n'intete y'ururo abarundi bakubise ijisho. Ivyo bitihwe. Ahandi naho yahaye umuhanga abarundi ni ku mabuye y'agaciro no ku bworozi bw'udukwavu. Naho nyene umukuru w'igihugu yarakoze ibintu bikomeye. Yarahagaritse amasosiyete yari yaremereye gucukura ubutare ku rusha rwa Nkurunziza. Yari ubutare abakoroni banyegeje mu Kirundo, yaremereye amasosiyete mashasha yimba ubutare, amakamyo yirigwa arerekanwa ashoye amabuye y'agaciro. Kudukwavu naho yarafashe miliyaridi 247 mu kigega ca leta zigenewe gukwiragiza udukwavu mu ngo zose zigize igihugu. Gushika ubu nta jambo rirasohoka ritanga umuco kuho igikorwa cyo gukamisha ubutare hamwe n'udukwavu kigeze. Nico bikoze ku abarundi babonesha amaso no kubivugwa n'abantu batandukanye. Ngahangaha harimo utuntu tubiri. Kucora akubwiye ko muri CNDD-FDD kamutobera ivyo yakoze vyose vyabaye imfa gusa kandi ngo ntivyagarutse ngo abwira abarundi aho vyankiye. Ahubwo icamenyekanye n'ubwo ishiramwe Sopobu yaciye yegereza umukenyezi wa Angelina Ndayishimiye acara n'ububasha bwo kuja kuyora amahera y'agaciro mu banki nkuru y'igihugu BRB isanzwe itwarirwa n'ubundi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nankeka ko aho gukemura ibihanza abarundi ahubwo ngo yashize mu ngiro wa mugano ushaje ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza. Kuca ubutare n'udukwavu naho nyene harimo tubiri. Biranugwanurwa ko amakoperative n'amashiramwe acukura ubutare menshi arayamwegukira. Akomeza rero ubu nta butarakivuga ari mu gacerere. Kudukwavu naho nyene ageza guterura ya mahera angagashira ku nyuma yaciye numa wobeshera n'umubu. Ibi vyose bikerekana ko imihango yose amaze guha abarundi abazi neza ko atakizoshika ko ahubwo aba yahejeje kubona kungene ngo vyose bizoshikira mu mifuko y'abategetsi batandukanye bakagabura ayo mahera bagenewe bene gihugu hama bakigendera. Mu Kirundi barayamaze bati ngo buja gusha buratagata. Dufatiye ku migambi yagiye iravugwa amaze kwizeza kandi tukarabira no ku misaruro iyo migambi yatanze ngo vyogora benshi kwizera uyo mugambi wo kurima amavoka. Uko abarundi bamuzina nkeka ko umugambi w'amavoka awuzanye kugira ngo aho ko mu kujana n'ubundi yandi mamiliyaridi benshi bagabura n'ibihangange hama bakagenda bakitungira bagatunganirwa bakazamura amazi ageretse mu gisagara ca Bujumbura n'ibindi vyinshi bitandukanye bashiko ari kumwe n'igihugu muto yiwe atabirimwo. Ni mugihe kandi harandi makuru avugwa ko Uburundi bwabwimirije kwakira Cardinal Louis Antonio Tagle umuwundi mushitsi adasanzwe avuye i Roma kwa Papa. Uyu ngo azobabaye intumwa yo ku rwego rwo hejuru i Vatikano agendeye Burundi mu kiringo kitarenga umwaka umwe. Uwo munyafilipine numwe mu bakardinali bari bitezwe ko ashobora gutegwa nko Papa mu mwaka uheze. Uwa kandi akaba arongoye igisata ca Eklezia Katolika cigisha inkuru nziza. Yitezwe i Bujumbura ku munsi w'igenekerezo 16 Rusama muri uyu mwaka azoshikira ku kirimba c'intumwa ya Papa mu Burundi. Uyu Tagle abaye intumwa ya Papa igira gatatu ije mu Burundi mu kiringo c'umwaka umwe gusa inyuma y'abakardinali nka Michel Cherny na Pietro Parolin. Cherny yagendeye Burundi mu ntango za myandagara umwaka uheze yarashitse mu ikambi y'impunzi ya Cishemere yongera kandi aragenda n'amashiramwe akorera mu gisata cyo gufasha abahuye n'ibibazo harimwe kandi n'ivuriro ryitiriwe Yezu Mwiza. Parolin nawe yaje inyuma gato yaho mu rugendo rw'iminsi 6 yose yarabonanye n'indongozi z'igihugu yongera kandi araje no mu gihugu hagati cyane mu Minago hamwe n'Imugera. Uyu rero nawe akaba ari umushitsi w'iteka ategerejwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kandi mu yandi makuru ariko aravugwa umukuru w'igisirikare ca Uganda ricuza kuba yarigeze kuvuga ko utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akomoka mu Burundi. Mu butumwa acishije ku rubuga rw'iyo rwa X rwazo rwitwa Twitter, Muhozi Kainerugaba arasaba imbabazi kubona yarigeze kwandika avuga ko Bobi Wine azimbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda akomoka mu Burundi. Muri ubu butumwa Kainerugaba no baracakoresha imvugo yo kwifatira mu gahango yu Bobi Wine. Kuba atavyibuka mu matora y'igihugu cha Uganda gerukamwe muri nzero y'umwaka, umukuru w'igisirikare cha Uganda akaba n'umuhungu w'umukuru w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni yaranditse ubutumwa bwavugishije benshi aho
uretse amajambo yabonekamo gutera ubwoba uyu Bobi Wine yaranavuga kandi abanywanyi b'umugambwe wiwe yemeza ko bishwe. Yaranavuga ko kandi hari hagiye gukurikira Bobi Wine. Ubu butumwa rero yahavuye bufuta inyuma y'iminsi mike bwari bumaze ku rubuga rwe rwa X. Aya matora yobereka guta Museveni akaba yaratsinze ku bice 71%. Bobi Wine azimbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi aronka amajwi 28%. Amajwi amaze gutangaza urwo rwa Bobi Wine rwahavuye rwugarizwa n'abajejwe umutekano ariko we baramubura. Yahavuye rero atangaza ko ahunze igihugu. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone ndako kugira ngo tuje cekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko yo biriko biravugwa mu gisata ca politique agate akaze na muntu imigenderanire nane makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi nandi menshi turiko turatohoreza ni mu mwanya uri imbere ntimuze gucikanwa no Mpuza TV Imana iba hezagire.